Amahoro y'Imana nabane namwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Naho amabarabara amwe yo mu gisagara ca Bujumbura ariko arasanurwa haracibonekezamwo ayandi akirangwamwo ibinogo. Ikibazo c'igitoro ku mastation amwe hano mu gisagara ca Bujumbura kimaze imisi catorewe umuti. Reka ndabaye ikaze mukanya nido ijyana makuru. Ndasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze kandi muri ano makuru yacu. Nkuko narimeje kubamenyesha nubwo hari amabarabara amwe hano mu gisagara ca Bujumbura ariko arasanurwa haracibonekeza ayandi akirangwamwo ibinogo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Amabarabara amwe yo mu gisagara ca Bujumbura arangwamwo ibinogo vyinshi bigatuma uruja n'uruza rutagenda neza. Aho twovuga nk'ibarabara riri muri quartier asiatique munsi ya centre islamique harangwa ibinogo birebire mu gihe c'imvura biguma vyuzuye amazi, haba abarengana n'amaguru canke ingendeshwa batoroherwa kurengana. Saho gusa ushitse no kwibarabara ryitiriwe ukwikukira hibonekeza ibinogo nk'imbere y'inyubakwa Itracom Holding Limited n'imbere ya Stade Intwari, naho nyene uruja n'uruza rutagenda neza, mbere hari n'abafise ingendeshwa bidoga ko ivyuma bihononekarira. Ubandanije no kwibarabara ryitiriwe Iprona imbere y'ishure rya Faransa hari ibinogo bikagora imodoka igihe ziba ziriko zirakata. Mwomenya ko hari amabarabara ibikorwa vyo kuyasanura bimaze gutangura, hari ibinogo bimaze kuzibigwa nko kwibarabara ryitiriwe ukwikukira. Amastation amwe adandaza igitoro hano mu gisagara ca Bujumbura nta bukene bw'igitoro bukiharangwa, abakidandaza bagasaba ko vyobandanya uko. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Mu gisagara ca Bujumbura ku mastation atandukanye adandaza igitoro hamaze iminsi atakena ry'igitoro gibonekeza. Naho bishitse ugasanga imiduga itonze, ayo mastation abariko aratanga ico gitoro. Abatari bake bakenera igitoro mu kazi kabo ka minsi yose bariruhutsa kubona kiriko kiraboneka. Abandi nabo bakibaza nimba bizogumuko. Kubera ubwoba bwo kuzokibura niyo casubira gukena, hariho abakigura ku bwinshi bagaca baja kukibika nkuko bivugwa na bamwe mu banyonga imiduga. Abandi bakibaza nimba ico kija kubikwa atari cyo kizoheza kikadandazwa kuri magendo mu giho ca Kenye. Ikigaragara nuko atawurondera igitoro ngo akibure ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe hari amaze igihe kitari gito igiciro c'umuceri caraduze hano mu gisagara ca Bujumbura, mu masoko amwe ibiciro vy'umuceri vyasubiye kugabanuka. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Nyandwi Rafael. Ibiciro vy'umuceri biriko biragabanuka. Ivyo nivyo twiboneye hamwe aho twagiye turaca, na cane ku isoko Buyenzi City Market aho bita kwa Sioni. Abadandaza bamwe twasanze bagurisha ikiro c'umuceri usanzwe ku giciro c'amafaranga 3500, mu gihe uwo muceri wagurishwa ku mafaranga 4200 mu minsi iheze. Ariko aho nyene twasanze abandi bawugurisha ku mafaranga 3800 canke 3900. Mu bindi bibanza twaciyemo nko mu Nyakabiga aho bita kwa Munyarwanda twasanze ikiro c'umuceri w'umurundi usanzwe ugurishwa 3300, mu gihe umutanzania wa kabiri ugurishwa ku mafaranga 3500. Ibindi bidandazwa navyo
twasanze bitigeze bimanuka mu gihe ibizimvye kurusha ibindi ari biharage. Ibirage vyitwa jaune bigeze ku 4,500, ivyo bita kinure bigeze ku 4,000, mu gihe ivyitwa kirundo bigeze ku 3,700, nayo ifu y'ibigori yoyo igeze ku 3,000 ku kilo kimwe. Abadandaza twavuganye barabandanya gusaba leta y'u Burundi ko yogabanya amakori canke igakora ibishoboka vyose kugira ibiciro by'ibidandazwa bigabanuke, kuko benshi baravuga ko batorohewe na gato muri kino gihe. Mu gisata cy'amagara y'abantu, indwara yitwa hemofili ni indwara ikunda guhitana abantu batandukanye biturutse kutayimenya, ngo ariko yivuje kare irakira, bivugwa na muganga Nibitanga Bowazi. Hari mugiye kuri no musi hahimbazwa umusi mpuzamakungu hariwe kugwanya iyo ndwara. Tumukurikire. Indwara ya hemofili mwisanzwe ni indwara twita maladie génétique héréditaire. Ni indwara umwana avukana akuye ku bavyeyi. Ni indwara ifatira mu maraso, ituma amaraso atakaza ivyo twita consistance. Amaraso asanzwe aganze. Iyo umuntu agwaye iyo ndwara, amaraso acaba nk'amazi, aca yoroha cane ku buryo ibimenyetso vyayo birangwa nuko umugwayi agwaye iyo ndwara aza ava amaraso cane mu bihimba bitandukanye. Ashobora kuza yama ava umuntu cyangwa akava amaraso bifatiye mu articulation mu ngingo. Rero mu bimenyetso bica biza imbere kubera ko kuva amaraso bifatiye yaba mu ngingo cyangwa mu mamisque, acagira ivyo twita ekimose. Aha ku rukoba haca hahishira hakamera nk'atukura nk'umuntu yacobutse, akazagira ibitashe bitukura by'amaraso. Umugwayi w'iyo ndwara agira ububabare bufatiye mu ngingo. Ahanini cyane ni indwara ifata ab'igitsina gabo, le sexe masculin, bikomotse ku byo twita amakromosome. Umuhungu afise chromosome sexuelle X na Y, umugabo umukobwa abafise XX igitsina gore. Rero iyo ifata chromosome yitwa X yonyene. Impamvu umuntu do sexe féminin atayigwara nuko we abafise X zibiri, X imwe kuko bigwaye ijya yindi kimera nk'ifasha ntigeragaragaza ibimenyetso, arayigendana, aba ari umuporteuse. Mugabo arashobora kuyikurana akaba no mu mama ku buryo kuvyara ashobora no kuvyara umwana ayigwaye, mugabo ari umuhungu niwo azogaragaza ibimenyetso. Abana b'abahungu nibo bagaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara. Ni indwara rero ikwiragiye, mugabo mu bihe biheze yarashobora kuza ihitana abantu benshi kubwo kutamenya ivy'iyo ndwara, kuko ifata mu duce twita ni indwara ituma haba ihinduka ryo twita ama facteur de coagulation. Rero umugwayi afite iyo ndwara iyo agize ikibazo nk'ubu akagira gatraumatisme, arava cane amaraso. Agize accident arava cane, n'ubu nko kwa muganga bamufata amaraso bagira ibipimo, amaraso aza yoroshe cane kandi cicatrisation gacigorana kuko nta facteur de coagulation. Amaraso ntaganda ngo afatanye ngo azibe ngo imitsi ntiyabandanye ntaguma virirana, agashobora no kuvirirana indani mu nda twita hémorragie digestive, canke birashobora no gushika no kote ya cerveau mu bwonko naho nyene akavirirana. Ubu umugwayi agwaye iyo ndwara ashobora kubaho mugabo afashwa n'imiti. Hari imiti rero y'ama injection y'inshinge ategwa burindwi ifasha ayo ma facteur de coagulation, ituma y'amaraso ashobora kugumana ya consistance kwa kuntu asanzwe aganze, bituma adashobora kuza arava. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Olivier Bright Ndayishimiye amenyesha ko imwe mu migambi bagiye gukora muri iryo shyirahamwe ari gutegura inganda hamwe n'inyigisho zizokwigisha abo baririmbyi ibijanye n'umuziki w'u Burundi. Reka tumukurikire. Nuko turiko turagerageza gutegura ama atelier canke amahuriro canke ama retraite kugira ngo twicare hamwe, twige neza ibibazo byoba bihanze umuziki wacu, turabe mbega ibitwerekeye n'ibihe kugira tube turabikosora, kuko ivyo ntibirinda uwundi kugira ngo bikosore, tube turakosora ivy'iwacu, kumbura ibiva ku bandi navyo nabo nyene tutegure amahwaniro kugira nabo tuganire ivyo tuzoba twaganira hagati y'abaririmbyi, tubona yuko abandi babifisemo uruhara nabo bodufashamo kugira ngo turabe yuko umuziki wotera imbere.
mu kwezi guheze harabaye nico twokwita meet and chiraho abaririmbyi bashoboye guhura bakaganira tukagira panel tukanasangira aho nashaka n'umwaka mushasha yari muri iyo ntumbero kugira ngo dutangure twegerane nababwiye ko bwa mbere kwa kugira ngo abaririmbyi bayumve mwishira hamwe tuje hamwe mu nyuma rero cyatugira ati twicarane rero dutangure tuyage duhuza kugira ngo tumenye neza icyo dukeneye icyo tweteza gukora icyo nabandi bateza gukora ivyo rero navyo bizobandanya no mu ntara hagati kuko twari twabikoreye ngaho Bujumbura mu ntara hagati naho nyene arivyo dutegekanije kugira ngo naho nyene duhure nabo tugire nabo nyene ico tugiye bagira ico badushikirije ivyo nivyo bizoca bituma mu nyuma tugira tuti turaronse ico twokwita feuille de route y'ibintu nka twebwe abaririmbyi tugiye gukora nivyo ari bitagenda neza tubihindure ibigenda neza tubyongereze kugira ngo twebwe ku ruhande rw'iwacu tube tumeze neza imbere yuko tuza kurondera ubufasha handi. Amakuru yacu tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Boris Ingabire. Mu mpera zino hariko harakinwa inkino zo mu gice c'8 gishera icanyuma mu higanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu 2023 umugwi wa Flambeau du Centre usanzwe uri mu kibanza ca kabiri mu higanwa rikuru ry'icicaro c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League baje kuba usezererwa muri iryo higanwa aho banganya ubusa ku bundi mu mwanya watekanijwe n'amategeko n'umugwi wa Bujumbura City ariko Bujumbura City za kuba itsinda na penalty 5-3 ya Flambeau du Centre gutyo iba irasezerewe muri ico gikombe. Amakuru FC yo mu ntara y'Ibitoki yo iriko itsinda igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Garage Express maze ibandanya mu gice ca kane gishira icanyuma c'iryo higanwa. Umunonosi mpuzamakungu w'Umurundi Thierry Ndi kumwe nayo ntazosubira guserukira Uburundi mu mahiganwa mpuzamakungu kuri no wa mbere kwigenekerezo rya 17 ndamukiza uno mwaka turimo. Ishirahamwe ry'amahiganwa yo kwiruka mu gihugu ca Espagne yamenyesheje yuko uwo munonotsi mpuzamakungu w'Umurundi agiye kuza araserukira igihugu ca Espagne mu mahiganwa mpuzamakungu. Abarundi bati ni uruhombo runini ku gihugu c'u Burundi na cane cane ko ari umwe mu banonotsi b'u Burundi bavyitwaramwo neza iyo baserukiye igihugu. Umukinyi Saidan Ntibazonkiza ari kumwe n'umugwi wa Simba Sports Club mu gihugu ca Tanzania baraye batsinze umugwi wa Young Africans Sports Club yahoze akinira nyene ibisindo 2 ku busa. Saidan Ntibazonkiza akaba akinye iminota yose y'urukino. Umugwi wa Young Africans nubwo watsinzwe ukaba ukiri mu kibanza ca mbere ndetse n'amanota 68 mu gihe umugwi wa Simba Sports Club uri mu kibanza ca kabiri ndetse n'amanota 63. Inyuma yo kwiyunga n'umugwi wa Bandari FC mu gihugu ca Kenya umukinyi Shassir Nahimana mu mpera zino ndwi aho umugwi wiwe wariko uratsinda igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Bidco United. Shassir Nahimana yatanguye mu bakinyi 11 ku ruhande rw'umugwi wa Bandari FC. Twabwira yuko Bandari FC iri mu kibanza c'indwi ndetse n'amanota agera kuri 39 mu nkino 24 umaze gukina mu higanwa ry'icicaro ca mbere muri ico gihugu nyene ca Kenya. Akaba ari no ngaho dusozereye amakuru yacu y'uno musi ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire ndabasubiremwo ingingo nkuru zari zigize ano makuru. Naho hariko harasanurwa amabarabara atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura haracibonekeza amwe akirangwamwo ibinogo. Nayo ikibazo c'igitoro ku masitasiyo amwe ya hano mu gisagara ca Bujumbura kimaze imisi icatorewe inyishu. Akaba ari no ngaho tuciye dusozerera amakuru yacu y'uno musi. Reka nshimire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira abashikire atankomanzi. Nshimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, ndabifurize kuzogira intango y'indwi nziza.